turangiye kuramutsa no kubaha mwiriwe cyangwa se bwakivaye naho muherereye ku bakunzi ba ETBC-TV. Uno mwanya wo kogera kandi gukurikirana ikiganiro cy'amakuru y'inkino musanzwe mukuriye muheshikirwa na jewe nyene SAMY MORIGNO. Ndibaza ko abakunzi bacu muri benshi cyane muturindiranye kandi mukirandanye gishika aho tugiye kubabwira bimwe mu makuru biriko baravuga ko no mugabane wa Afrika hari i Burayi tutibagenga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ndagusaba kandi nganda bipfuriza umunsi mwiza n'intango nziza z'umwaka ni iherezo ryiza cy'uno mwaka wa 2023 twinjiye muri 2024. No munsi nyene n'umunsi w'amavuta, umunsi w'amamesa aho beshe ko bitegurira isabato. Hari mu Cibitoke turaramutsa abantu abitwa Badri, abitwa Arine, ba Papa Wini. Aha i Bujumbura ko turamutsa bitwa Prosper, turamutsa bitwa ba Elieve n'abandi batandukanye. Cyane cy'amakuru y'inkino no munsi turazabwira hari bacu nyine mu Burundi aho ishira hamwe ry'umupira w'amaguru FFB abasanzwe barongoyesha mu ry'amaguru na cyane President Alexandre Muyenge akaba ari kumwe n'abajejwe committee executive ya FFB bari bakoze inama idasanzwe bihweza ukuntu cyaro cya mbere cyo ngaha muri Primus League mu gice cya mbere cyagenze n'ukuntu itunganywa ry'inkino z'abagore cyangwa bitwa limited women's reka ratunganywa hamwe n'icicaro n'inkino zihiganwa ry'umukuru w'igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'Ibandanya. Tuza kubwira kandi ivyerekeye wa mugwi userukira igihugu wa FEBABO cyangwa se intamba mu rugamba zikina basketball ukuntu hari mu Rwanda bamaze gushikayo. Turaza kubabwira kandi amwe mu makuru ariko aravugwa hano i Burundi wacu na cyane ku binyamakuru vyishukanika ku musore wacu Yusufu Ndayishimiye cyangwa se Yusufu Nyange umuzi nk'icyamamare cyacu tugenderako. Tuza kwitita kandi hariya ku mugabane wa Buraya tubabwire inkino tuzoba ku munsi weje kwa gatandatu hamwe tuzoba ku munsi wa Mungu hariya muri La Liga Santander dukwizana hariya muri Premier League kwa tubabwire ne hariya mu Bufaransa ndetse n'ibindi. Tuza kwabwira kandi amakuru ariko aravuga hariya mu mugwi wa FC Barcelona tubabwire amakuru karavugwa kuberekeye liste ngo ndende cyane ko siri kibonekeza abanyafrika bakinira umugwi serukira gihugu w'Ubufaransa. Turaza kubabwira nandi bakuru atari make avuga mu hariya muri Real de Madrid ku musore Jude Bellingham tubabwire no kuna nandi makuru y'umusore yitwa Ibrahim Diallo akaba asanzwe ari ava mu gihugu cya Mali. FC Barcelona iriko iramwiruka inyuma akaze nababwiye mu ncamake ko hano iwacu no munsi hari habaye inama idasanzwe ari kuri Centre Technique National cyangwa se kuri CTN ari mu Ngagara aho umugwi usanzwe cyitwa committee executive ya FFB urongo na Alexandre Muyenge n'abandi benshi aho wabonye bitwa aho twabonye ku masana marakagaragara bitwa ba Musini ngira ngo murabazi cyane gose bakaba ari abantu b'icecore muri FFB ariko bariyegera hamwe rero ngo ibijanye nihiganwa rya Primus League barabira hamwe ukuntu ryagenze n'udukosa tumwe ngo twagiye turaba mu gice cya mbere cyo bitwa les phases arrêt kubabwira baraba ukuntu phase retour zitunganya aho rero aho bagiye bahanahana ivyumviro berekana ukuntu hagiye haba amakosa mu byerekeye gucererwa kwa match canke amamayo canke n'ibindi ngo akabye bagiye gutunganya muri no misi. Bongeye kandi barigira hamwe icerekeye ihiganwa ry'abakenyeze cyo bitwa limited women's ukuntu ngo imigwi ikiratomborana igiye no kubandanya ikina kugira ngo bateze imbere umupira w'amaguru mu gice cy'abagore cyangwa se mu muce w'abagore. Barabihemwe kandi ngo iyandika ya ihiganwa ryo gikombe cy'umukuru w'igihugu cyangwa cyitwa Coupe du President ngo igiye gutangura mu minsi imbere. Barabira hamwe ukuntu rizotunganya ngo nizokwiga no kuntu imigwi izo ziriyandikisha nkuko byahora bimeze na cyane uko byari tunganijwe mu mwaka uheze ngo bakosora utunenge tumwe twagiye turaboneka hariya muri FEBABO cyangwa se ni basketball Burundi ni Federation Basketball Burundi. Umugwi wacu serukira gihugu ukaba wagiye hariya mu gihugu cy'u Rwanda ugiye gukina urukino rwo gusubiriza muzi ko mu minsi heze Burundi bwirahiye umugwi w'u Rwanda ku ntsinzi y'amanota 76 nuva difference amanota 3 gusa urumva ko n'u Rwanda rwari rwasigaje gusatira. Rero ngo abakinyi 12 b'intamenwa Burundi bwabwiye bwitwaje igihe cy'isaha 10 bakaba bamaze gushika
hariya ku kiraro cyo ku Kanyaru cyangwa se ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ku Kanyaru bakiranwe iteka n'abandi bategetsi ndetse n'abandi bakuru bakomeye cyane n'inzego z'umutekano hariya mu Rwanda ngo babafate bongere baze kubafata mu rwego ku rukino bazotana mu mitwe n'igihugu hariya cy'u Rwanda. Nababwiye rero andi makuru ngaha dufise ngaha mu Burundi nuko wa mugwi serukiragihugu ubandanya imyiteguro uzoza gukina shane aho habonetse urutonde rw'abakinyi bashika mu 17 igihe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha muri Afrika iwacu ryemereye ibihugu ko abakinyi bazokina shane arabasa naho bazoba bakinaga ku mugabane wa Afrika atakibazo. Ni gihe rero haci hasohoka urutonde rw'abakinyi 17 basanzwe barimo muri abakinyi bamwe tumaze imisi tubona ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane abitwa bari ababofisi Caleb abitwa basaidoni ntibazonkiza tukaza turi kumwe hariya muri shane. Kindi twabwiye ngaha mu Burundi nuko umusore Yusufu Ndayishimiye bataziranye kinyimesha makuru cyitwa Sport News Africa kikaba gikorera hariya mu gihugu cya Nigeria cyane kivuga yuko ngo uyu musore Yusufu Ndayishimiye kuva ngo ashika mu gisagara cya Nice hariya mu Faransa ngo akaba ari umwe mu basore b'abanyafrika bariko barayerekana umupira go hejuru ubivanye n'ukuntu amenyera cyane cyane ku nimero zose bamsitemo icyo bitwa umupolivana no kuvuga ngo umuntu atagira hakina aho mujanye hose akina ngo akaba ari umwe mu basore abariko barekana inivo y'umupira w'amaguru wiwe ko ari umusore ari kuri yindi ntambwe. Ni mu gihe rero ngomba ko iyindi migwi yose yaba mu Butaliyano muri Espagne no mu Bwongereza bamerereje kugira ngo uno musore mwisezo iza bashobore kumusimbana. Amahirwe menshi kuri Yusufu Nyange turamwifurije kandi gutera imbere kugira ngo aze abere ikiraro abandi. Nabwiye rero ko nza kubashikiriza n'ukuntu inkino zitunganijwe na cyane kuri bamwe bakunda kwirabira amakuru canke sibirabira inkino aho hari mu Bwongereza hari zubakundwa 16 aho ihiganwa ryabo zose gutangura neza cyane aho ku munsi wejo igihe cy'isaha 8:30 umugwi wa Crystal Palace uzokwakira umugwi wa Liverpool hama umugwi wa Wolverhampton uzokwakira umugwi wa Nottingham Forest igihe cy'isaha 8:30 Brighton yakire Burnley igihe cy'isaha 11 z'umugoroba hama Manchester United nayo itane mutwe na Bournemouth igihe cy'isaha 11 z'umugoroba. Aston Villa itane mutwe na Arsenal igihe cy'isaha 1:30 ku munsi w'Imana. Luton Town izotana mu mitwe na Manchester City igihe cy'isaha 10 nani mu gihe umugwi wa Fulham uzokutana mu mitwe na West Ham United cyangwa se ngo abanyunduzi igihe cy'isaha 10 umugwi wa Everton uzotana mu mitwe na Chelsea igihe cy'isaha 10 nyene na umugwi wa Tottenham Hotspur wakire umugwi wa Newcastle igihe cy'isaha 12:30. hariya rero mu gikombe hariya mu higanwa ryo muri La Liga risanzwe riyobowe n'ibitsindo byinshi n'umugabo Jude Bellingham muri Real Madrid nabo kundwi yabo ya 16 nyene kwaza bariko baratana mu mitwe ejo igihe cy'isaha 9 n'umugwi wa Deportivo Alaves uzocara mu mitwe na Las Palmas igihe cy'isaha 9 n'iminota ubusa nubagise senda zuzuye neza. Ama Betis Sevilla Barompi itane mu mitwe wa Real Madrid igihe cy'isaha 10:15 z'umugoroba. Villarreal itane mu mitwe na Real Sociedad igihe cy'isaha 1:30 mu gihe Mallorca izokatana mu mitwe wa Sevilla igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ku munsi w'Imana Atletico de Madrid izotana mu mitwe wa Armenia igihe cy'isaha 9 nayo mu gihe Granada izotana mu mitwe na Atletico Bilbao igihe cy'isaha 11:15. Cadiz yakire Osasuna igihe cy'isaha 10:30. Barcelona FC Barcelona cyangwa se ya equipe mukunda cyane kazotana mu mitwe mu witwa Girona bavuga ngo bazokina wa kabiri ahure ni wa gatatu bako azwa match igihe cyane igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Hama Rayo Vallecano yakire Celta de Vigo igihe cy'isaha 4 z'ijoro. hariya mu Faransa muri Ligue 1 no bazwari ku ndwi ya 17 aho umugwi wa Rennes uzotana mitwe na Monaco igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Paris Saint-Germain yakire Nantes
igihe cy'isaha zine z'ijoro ku munsi w'Imana Nise ya Yusufu Ndayishimiye cyangwa se Yusufu Nyange wa Murundi wanyu kandi wacu amaze imisi agaragaza idarapo ry'igihugu akazotana mutwe n'umugwi wa Hand muzugwi wa Hems igihe cy'isaha 8 Kreremu utari mutwe na Lille igihe cy'isaha 10 Strasbourg utari mutwe na Havre igihe cy'isaha 10 nyene Metz utari mutwe na Brest igihe cy'isaha 10 mu gihe Rennes izo kwakira umugwi wa Toulouse igihe cy'isaha 12 n'iminota 5 zo kumugoroba. Nababwiye rero ibiriko biravugwa hariya mu mugwi wa FC Barcelone aho FC Barcelona iriko iriruka ku musore yitwa Ibrahim Diallo akaba asanzwe ari umwe mu basore bariko barekana inivo y'umupira wabo ngaha muri Afrika akaba ari umusore asanzwe avuka mu gihugu hariya ca Mali. Uwo musore rero ngo amadirisa bice bigacika mu higanwa ryo batarenze imyaka 17 hariya mu gihugu ca Mali ngo yipfutwa n'umugwi wa Barcelona cyane ko wa musimbana muri uku kwezi kwa mbere kugira ngo wirabire itara z'abanyafrika kandi ngongere witungire hama uze wikurize. Uyu musore rero akaba ari umwe ngo mafise ibisindo byinshi akaba ari umwataka ngo akomeye cyane hariya muri Mali yitwa Ibrahim Diallo ngo akaba yifuzwa cyane uwo mugwi wa FC Barcelone. Joao Felix n'umukinyi musanzwe muzi yamuka mu gihugu cya Portugal yigeze gukina muri Academia FC Porto hama baramwirukana agaruka atogwa n'umugwi wa Atletico de Madrid inyuma yuko Atletico de Madrid isindiwe na FC Barcelona. Muravyibuka mu misi muri no misi iheze muri no giturangije nyene umugwi wa Atletico de Madrid ngo abafana bawo bateye ivyatsi inyifato y'umuhungu wa Atletico Madrid bareze ngo mu kubatsindira igitsindo kimwe akabamaramaza. Rero ngo ntibifuza kongera kubona isura ya Joao Felix mu gihe yabatsinze akabateza amarira. Naho nyene Diego Simeone bamubajije igituma no musore abafana basa n'abariko baramwinubana bavuga ati muvyo nifuza kubona kandi ntongera gukoca no musore Joao Felix ati sinongera kwifuza kandi kumubona mu mugo ndiko ndakoca hano muri Atletico de Madrid. Rero ngo FC Barcelona nirabe itabare hakiri kare ngo ibintu bitarayangara ngo igure no umusore wa Joao Felix ngo imukure muri Atletico de Madrid. Namwe menya yuko uyu musore nyene wa Atletico de Madrid akaba ari asanzwe yatijwe mu gwa FC Barcelona nk'intizanyo ari Atletico de Madrid umurungitsi ngo aduze nivo akaba ariko aronderwa ku isoko n'indi migwi ikomakomeye mugabo mu gihe ngo Barcelona yamaze kumva iryo tangazo cyangwa se ivyo bavuzwe mu bimenyesha makuru bitandukanye. Barcelona akaba yamushyize ku gaciro k'imiliyoni 45 ngo ibwira Atletico de Madrid ngo imugure imiliyoni 25 mugabo igihe Atletico de Madrid yavuze ati twebwe kontra y'umusore ni miliyoni 70 z'amayero muzizana muce mutwara uno mukinyi. Barcelona yine ikavuga ati twebwe ndishobora kugura umukinyi w'imiliyoni 70 ahubwo tubaha miliyoni 45. FC Barcelona kandi ngo irikiruka ku mukinyi yitwa Savinho akaba ari umukinyi avuka mu gihugu ca Brazil ngo uwo mukinyi akaba afite imyaka 16 ngo bakaba bamaze kubona yuko ari umukinyi afise katoza kandi ngo afise umupira mwiza cyane hariya muri Real Madrid. Rero baheje gutanga agashimwe k'umukinyi igenje neza mu kwezi kwa 11 aho agashimwe katakanye no musore Rodrigo Gol canke Rodrigo Tobagol canke se yambara intoki ngo zibiri zifatanye rumwe kwesegura ngo 11. Rodrigo rero akaba ari umukinyi yatowe nk'umukinyi yaranze ihiganwa ryo arariga muri Real Madrid akaba yarose agashimwe nko umukinyi w'ukwezi ku 11. Hariya mu Butaliyano naho umukinyi Victor Osimhen akaba niwe umukinyi yatowe nk'umukinyi igenje neza mu higanwa ryari mu Butaliyano muri mwaka turiko turarangiza akaba nawe nyene yahawe agashimwe mu gihe uyu Victor Osimhen ngo amaze imisi asenya akavoma mu Butaliyano ngo yerekana ko ari umukinyi akomeye cyane ngo adatinye mbere no gutsinda imigwi ikomakomeye muri mu rukino rw'abahuje na Real de Madrid ko yavuyeyo akozemwo igitsindo kabisa cyayi igitsindo gihereye amaze guterana ubwo avuga yuko ngo aza gutsinda. Victor Osimhen rero nk'umukinyi yatowe nk'umukinyi yateranze ihiganwa ryo mu Butaliyano Serie A kugira aronswe ngo agashimwe garabega ko
abanyafrika bamaze imisi bitwara uko bitwara ukudasanzwe hari ku mugabane wa buraya. Jude Bellingham ni hari muri Real Madrid inyuma yo kuronswa agashimwe ka Golden Boy canke se ngo agashimwe k'umusore umwana umukinyi akiri mutegenje neza muri rihiganwa duhejeje gatangwa na FIFA numva ko babafatiye mu bakinyi bakiri bato KW'ISI yose. Jude Bellingham rero yarose kano gashimwe ari kumwe na se wiwe na mama wiwe amafoto uriko arabateye igomwe bamubajije uko yiyumva nuko abibona avuga ati nta wundi mugwi nogijamwo atari umugwi wa Real Madrid kuko ari umugwi ugeza ku ntambwe nanje ntari niteze. Mu gihe rero mubona ko Real Madrid nawe bavuga ati twe turishimiye uno musore wacu kuko ivyo twamutumye ariko arabikora neza adahigitishanya. Umuvyeyi wiwe ariwe papa wiwe agaragara ari n'umuzungu mu gihe mama wiwe asanzwe ari nawe umunyafrika. Akaba baramubajije abanisa benshi makuru bamubaza ati weho ubibona gute, aravuga ati jewe nta wundi mukinyi nta wundi mugwi nashatse kuva kera ko umwana wanje yojamwo atari Real Madrid kuko ari wo mugwi werekana impano ukongera ukerekana ubushobozi bw'abantu mu gihe uwugiyemwo atigira abura agashimwe. Hari yene muri Real Madrid bogiye kwandika iketi cyo gabisha Mbappe ko aramutse atabiyunze ko uno mwaka ko ngo atakindi kintu bazosubira kuza kumuronderako. Umukinyi Chouameni asanzwe ari mu mvune n'umukinyi asanzwe akinira umugwi wa Real Madrid muramuzi akaba asanzwe akinira umugwi w'Ubufaransa akaba yakeje cyane yarungitse ubutumwa kuri Instagram bavuga ati ndagukeje cyane mon frère Jude Bellingham ati ku ntambwe wateye yo kuronka agashimwe nabo n'abakinyi benshi ba Real Madrid bagiye bamurungikira ubutumwa na cyane nk'abasanzwe bari muri infirmerie ya Real Madrid. Hari mu Bwongereza naho uyu musore Erling Braut Haaland yasanzwe akinanye mu Guardiola n'umukinyi Jude Bellingham nawe akavuze ati ndivuza cyane kongera gukina nawe mwene wacu twongera dukinane wa mupira twongera duhane amapasi kumwe byari biri kera ati uri gitangaza twabanye igihe kirekire ntacyo no gushinja ntacyo no kwageza uri umukinyi werekana ubuhinga usanzwe ufise ati komera cyane. Nababwiye yuko nza kubabwira abakinyi basanzwe abakinira igihugu cy'Ubufaransa mugabo batamuka muri igihugu cy'Ubufaransa cyangwa batavuga muri igihugu cy'Ubufaransa aho hasohotse liste abantu bashika mu 14 tukaba twabonye hagaragaye urutonde rw'abakinyi babiri bonyene basanzwe bava mu gihugu cy'Ubufaransa aribo bonyene basanzwe bavukiye bitwa ko ari abafaransa ariko gatonya inkuru idushikiriye nuko ari muri Arabie Saoudite uno mugabo Cristiano Ronaldo bamuhaye agashimwe mu kanya gaheze ngo kumukinyi w'ibihe byose yigenje neza hariya muri Arabie Saoudite ngo ivyo rero bakaba bariko rabikora kugira ngo banezereze uno mugabo Cristiano Ronaldo ntazoze avuga ngo agiye ngo mu wundi mugwi canke ngo agiye kwerekana izindi taraziwe unyene aha kinyi amakuru mashashishike nuko umukinyi Dokuba mubajije ati hagati ya Cristiano Ronaldo hamwe na Messi wewe wemera ko ari gihangange ntasubirizwa ku isi acavuga ati jewe ntagiye kubabesha ati jewe umukinyi atarakina muri England Premier League mbona ko aba akiri umwana atantambwe nimwe abarashikako aho yasatuva rero Messi barako murazi ko atigeze n'umunsi numwe akandagira hariya mu higanwa ry'Ubwongereza cyangwa se England Premier League. Akaba rero yavuze ati Cristiano Ronaldo yarabikoze inshuro nyinshi aba championnat hariya mu Bwongereza aronkayo na Champions League aronkayo mbere na Ballon d'Or ati aja muri Espagne akora ibitangaza aronkayo Ballon d'Or ati aja hariya mu Butaliyano aronkayo agashimwe agakomeye cyane ati aragaruka mu Bwongereza kandi yongera aronka agashimwe k'umukinyi yitwaye neza hafi amezi 3 yose mu Bwongereza ati akubitira muri Arabie Saoudite yigenza neza cyane gose ariko ahabwa ubushimwe bukomeye bigaragara ko uno musore Cristiano Ronaldo ati baraduhenda ntagifise imyaka 30 n'indi bavuga ahubwo ari imyaka 22 mu kumarira rero ano makuru yacu nababwiye ko nza kubabwira urutonde rw'abakinyi bashika mu 14 umugwi w'Ubufaransa wasize ahabona ngo nabakinyi basanzwe bakunzwe cyane kandi batashobora
gusubirwa canke ngo bahebwe. Ni mu gihe rero bagiye batwereka ukuntu n'ibihugu byagenda bavamo, aho nk'uwitwa Aurier Chouameni akaba asanzwe ari mu kinyakina ya de Madrid akaba ava mu gihugu cya Cameroon, mugabo ngo Ubufaransa ukaba bwamubonye akiri muto buhita buramwinobera buramutora muramukinisha nk'umukinyi wabo. Ibrahim Konate akaba asanzwe avuka hariya muri Mali, ngira ngo nawe nyene muramuzi ko ari umukinyi adasanzwe. Witwa Mike Menya akaba ava hariya muri Guinea. Benjamin Pavard wewe akaba asanzwe ngo ari umukinyi w'umufaransa nyene ngo nationalité y'abafaransa batigeze bamukura handi hantu. Uwumva wewe ko gisa n'ikigamo witwa Jonathan Klaus no akaba ari nyene ari umufaransa, akaba ari wo bavuye muri rutonde rw'abakinyi ubufaransa bukoresha. Hariya witwa Olivier Giroud akaba asanzwe ava mu gihugu cy'Ubutaliyano, aho mbere muri Messi ariko akinana mu Butaliyano nyene. Ngira muca mubibona yarakinye mu migi cyane cyane rwose, aca muri za Chelsea, aca hehe. Giroud akaba nawe nyene ari umukinyi ngo Ubufaransa bukurira inkofero kandi bufata nk'uwo bafashije igihe kirekire. Witwa Theo Hernandez muhamuzi hariya nyene muri Paris Saint-Germain, akaba asanzwe akinira umugwi wa Paris Saint-Germain, ariko ngo akaba amamuko yiwe ari mu Espanyol ushaka muri Espagne, mugabo umugwi w'Ubufaransa akaba nikoze ko umukinisha nk'umukinyi wabo. Witwa Ousmane Dembele akaba asanzwe yamukarira muri Mauritania mu gihe yakiniye umugwi wa Borussia Dortmund ugakina umugwi wa FC Barcelone, ubu akaba asanzwe ari wabo mu Faransa. Ubu rero ngo akina muri Paris Saint-Germain, niba ngo Ubufaransa cyangwa se Les Bleus ngo bakaba bgeherewe cyane no kubona ari umufaransa wabo kandi ngo ariko akinira iwabo mu gihe asanzwe ari imvukira, naho mwibuka yuko yarasanzwe ari umunyafrika w'iwacu. Antoine Griezmann n'umukinyi nawe nyene yabice biracika mu gitandukanye n'ubu akaba ari karice bigacika hariya ku mugabane wa Buraya hariya muri Espagne, ngo akaba ari umukinyi Ubufaransa nawe nyene ngo butera amashurwe avuga ko abafasha ibintu byinshi mu guseruka gihugu. Akaba rero asanzwe ari mu gihugu cya Portugal. Kylian Mbappe n'umukinyi asigaye imbere ari na kapitene bagendera ko nk'imana yabo hariya muri Paris cyangwa se mu Bufaransa, aho ngo afise n'agashambere bamwubakiye hariya basanzwe bakorera imyitozo. Ngira ngo muramaze kubibona ko Kylian Mbappe yavuze n'ijambo n'umukuru w'igihugu bwiwe nyene araza akumviriza agatega amatwi kugira ngo ayumve ivyo avuze. Nawe akaba asanzwe ari umunyafrika wo ngaha iwacu avuka mu gihugu ca Cameroon, akaba rero ari kakina mu Paris Saint-Germain igihe yatowe ava mu gihugu cha Cameroon akiri muto, yimukirayo na papa wiwe baja hariya mu Faransa mu gihe yahise aba icyamamare abifashwemo n'umugwi Monaco. Hariya witwa Eduardo Camavinga nawe nyene akaba asanzwe muzi ko ari umukina Real de Madrid, akaba ari umukinyi yasanzwe afise amamuko ngaha muri Afrika, mu gihe musanzwe muzi ko ari umukinyi nawe nyene abice bigacika mu Real de Madrid, no mu gihe Ubufaransa ngo usanzwe bumwishimiye. Witwa Steven Mandanda akaba ari umukinyi asama akina mu igori hariya mu Faransa, nawe akaba ari umukinyi ngo Ubufaransa bubona nk'icitegererezo cy'abanyafrika bagumye bakaramba batigeze abumva kugumuka cyangwa se kudahagarara neza. Akaba rero ari umukinyi ngo Ubufaransa na nyene butera amashugwe. Akaba rero umukinyi asanzwe yamuka ngaha mu gihugu ca kibanyi ca Democratique du Congo. Hariya witwa Kolomwani nawe akaba asanzwe ari umusore ngo Ubufaransa bwifuza cyane bwemera ko yoza kubana nabo igihe kirekire akaba kinira, ne mu gihe nawe nyene mubona ko asanzwe ari umwirabura. Witwa Jire Kunde wese akaba asanzwe ari n'umukinyi nawe nyene ari umukinyi w'umunyafrika, ariko Ubufaransa ngo bwikoze ko mu gihe musanzwe muzi ko Ubufaransa bwigeze kuba bukinisha abakinyi be cyane b'abanyafrika ngo bakomeye. Ni mu gihe rero hamaze imisavugwa amajambo mu kimenyesha makuru France Football kivuga yuko ngo igihugu cy'Ubufaransa ngo cemera cyane abanyafrika kubakinisha, kuko ngo mu gihe Afrika bo kwikukira hagira igihugu kimwe nk'Ubufaransa ngo Afrika nayo yoheza igatwara Ballon d'Or. Sinzi ko twemezanya ko iyo nkuru ariyo inkuru. Rero ngiye gusozera ko ano makuru yanje y'uno munsi nuko bariko baravuga amamuko y'uno muhungu Vinicius Junior asanzwe akinira umugwi wa Real de Madrid,
bavuga ko se wiwe akaba asanzwe ari umugabo yavukiye hariya Rio de Janeiro muri Brazil, mama wiwe nawe akaba ari umukobwa cyangwa se umwigeme yavukiye hariya Kinshasa muri Republique Democratique du Congo. Prince Junior rero akaba asanzwe wumva afise abavyeyi abatandukanye, umwe akaba ari umunyafrika, uwundi akaba asanzwe ari Brazilian. Rero ngo Prince Junior rero akaba ngo yahawe itangazo n'uwitwa Moise Katumbi musanzwe muzigeze kuba akomeye cyane, navuga cyane n'ubakivuga cyane n'umugwi wiwe watupisa amazembe, ngo uwo rero Moise Katumbi akaba asanzwe ari muvyara wa Vinicius Junior, muvyara wa nyina Vinicius Junior, nuvuga ngo numukuze wa mama Vinicius Junior. Akaba yavuze ati ndipfuza cyane cyane gose kuzobona Vinicius Junior igihe ya game no tere cyangwa igihe ya hagati y'umupira w'amaguru hiyo ku mugabane wa Buraya, ko nzoca ndamusimbana ngaha muri Congo akaza gukinira ekipe ya muvyara wa mama wiwe. Ndumva ko rero ngo cyo ari ikintu gikomeye cyane mu gihe umugabo Vinicius Junior yoramuka aje gukina ngaha muhiga ryo muri Congo akina umugwa tupisa mazembe. Rero ngo Moise Katumbi akaba avuga yuko ati nta wundi musore anyespira, nta kindi gituma nkunda Real de Madrid, ati nukubera ko mfise y'umwishwa aba ariko arakina kandi anyereka ibintu byiza, ati ndamusengeye kandi ndamusabiye mu ngwara cyangwa se mu mvune arimo, ejo ndazi ko azoba yagarutse. Mwakoze rero kudukurikirana, mwakoze mwese murako murumviriza no makuru y'inkino. Ijewe nyene SAMY MORIGNO sanze ndabategura nkongera nkabashikiriza kino kiganiro c'inkino c'amakuru y'inkino, ndabikije kuri no televiziyo ya ETBC-TV. kaze murangondere mubandanya mukora commentaire, mushireko j'aime na partage, hama abataragira s'abonner mubandanye mugira s'abonner, muna partage kugira ngo tugwe turi benshi. Turabashimiye cyane, yari ETBC-TV. Ciao ciao, bye.